tugire Kristo bakundi wo mukama aho muri ku mpande zine z'isi dusangwe twese amahoro ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ingabirano n'ububasha bwa mutima w'Imana akorera mu batunganiye Imana bibane natwe. Ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uririmbyi w'umunyarwanda yavuze ngo nzibanira nawe mana y'urukundo, we wuma gutsinda, we wuma inkomezi mu byo mbamwo byose, ngo nkubere umuhamya. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga, nanjye ndaje niyeguriye Nyagasani, nitabye ijwi ryiwe ryiza, ubutumwa manje nzobusohoza bwose, iteka ndamwemerera mfata ukuboko, iteka ndamwemerera mfata ukuboko. None nawe numwemerera ngo agufate ukuboko, arakugufata. Kandi Imana ntiduha gutsinda, kandi Imana ishobora gusubiza inyuma uwuyemera, ishobora gusuzugura uwuyikunda, ishobora kwirengagiza uwuyambaza. Ibyo mubyumve, mwongere mubyumve, mubikunde kandi mubiharanire kandi mubirondere cyane. Ndabaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya gatatu ryo kuri uyu munsi w'amajana 228. Ni rya zamu ryo gusoma ijambo ry'Imana dukoza ko Imana igaheza ikigaragaza mu buzima bwacu. Mubyumve neza yuko muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ari wo mwanya wo guhindurirwa izina. Kubera iki? Ubundi ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi si ubuzima busanzwe, ahubwo ni ububasha buzana ubuzima bwuzuye. Byumvikana neza ko mu ijambo ry'Imana uhitwaye neza ushobora kuhakura ikindi kintu cyo kuguhoza mu mibabaro yawe, ushobora kuhakura ikindi kintu cyo kukubaka mu buzima bwawe. Mbaye ikaze rero, umutima w'Imana atugendere, umutima w'Imana atuyobore, umutima w'Imana adutagatifuze, umutima w'Imana atuganirire. Turi ku nyigisho ya 64. Mana mutima mweranda, ni wewe muco utazimiza, ndagusabye manuke uyobora ubuzima bwacu. Twakurose kw'ingabirano, nta mafaranga tukugura. Manuka uhindura ukubaho kwacu. Umutabazi ndorereye, ni wewe mutima mweranda. Manuka uhindura ubuzima bwacu.
turagukengurukiye cyane mukama kuko uyu mwuka w'ubuzima dufise n'ububasha bwawe muri twebwe. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma kuko atakintu na kimwe dushobora kuburira mu rukundo rwawe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryera mukama ninaze mu buzima bwacu. Ubwami bwawe nyagora ku ngoma nibuze bwima ingoma mu mitima yacu. Ibyo ushaka nibe muri twebwe nk'uko biba mu ijuru. Ntihakagire uwirengagiza ububasha bwawe muri twebwe. Turasabye ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yeze imitima yacu n'ubuzima bwacu, aduhindurire amateka tubeho nk'uko bishaka. Turasabye ngo ubutware bwawe butwarire muri twebwe. Inyobozo yawe niyo yonyine ihumuriza imitima yacu. Bana natwe nyagora ku ngoma, gumana natwe rutare rw'ubuzima bwacu. Turambaje mutima wa mweranda ngo aduhe ubwenge muri uyu mwanya. Ntidusome ijambo byonyine ahubwo dufungurire ubuzima bwacu. Duhabwe ubuzima muri uyu mwanya, duhabwe ububasha muri uyu mwanya, duhabwe ubukomezi muri uyu mwanya, duhabwe ubudahangarwa muri uyu mwanya, maze abari baboshe babuhoke, abari barushe baruhuke, abari bagwaye bakire, kuko ijambo ryawe ni ryose. Yezu, iyo turirimba turavuga ngo Yezu uri byose kuwugufise, uburushe wese niwagana, izina taguhaye ni ryiza, Kristo ni wewe karuhuro. Turabivuga kuko tuzi ko ari wowe jambo, byumvikana ku ijambo riruhura. None Mana mutima mwiranda kazi, kugira ngo tworoherwe mu buzima bwacu kazi, kugira ngo muri twebwe habe amahoro kazi, kugira ngo muri twebwe habe ibyishimo kazi, kugira dukugwe kw'iminaniro y'ubwoko bwose kazi. Urakaza neza uyu mwanya turemere ikintu gishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko tugire Kristo, amahoro ya Kristo aganze mu mitima yacu, kandi inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Turi mu kigabane cya 19 cy'igitabo cy'ihunguka, ariko siyansi ni ya 64. Turagiye mu gice cya 3, isezerano ryo ku musozi Sinayi. Kini cyagiye abanyisraeli barabonye Mana, barabonye ibitangaro byo ku kiyaga gitukura, barabonye ibitangaro by'i Gosheni. Ubundi bakiri mu Misiri, murazi ko Imana yakorera ikibi nk'ubu igahindura amazi amaraso yose muri iyi Misiri, mugabo agasagara k'iwabo. Gosheni bakagumana amazi meza, kandi nabo rero ikintu kibaje ni mukizi, inzitiro zabo bari barahashitse. Nzuki Gosheni aba abantu basuzuguritse, abanyisirayeli, abantu borora, abantu batagira ijambo nyene, abantu nyene baciritse kuri bo. Burya naho bagorwa byari bigoye ko babitura. Hari inzitizi dushira mu buzima bwacu, ugasanga bizogorana, ugasanga umubabaro ufise
ugasanga igisuzuguro ugendana wari gukizwa wari gutabagwa n'umukozi ufise mu nzu cyangwa umwana utunze mu nzu mwakora inzego washizeho protokole washizeho ndakurahiye bikanga ugasanga umwana utunze mu nzu icyo mupfana cyose bamura mukaza eka da bikanga kubera amabariyeri wasizeho icubero wasizeho kirenze protokole zirenze Gerard ni bibi gose ndasabye ngo muri za muri hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo Imana ibituhore ko mu izina rya Yesu Kristo bamaze kujabuka mubona ko Imana yabakora ibitangaza ku buryo bw'uko ibereka ko hagati yabo n'umunyisirayeli no kuvuga iyo umunyisirayeli agize ubuzima umunyamisiri abapfuye ikiyaga gitukura baraca mu mazi bimanika bacira inzira mugabo inkingi y'igicu yari imbere yabo irimukije inyuma yabo kugira ngo itere agafurizo ntibabone ikiyaga ko cyongeye kwiteranya bagikorokeremo bakigwemo ubutaka ibyuka ingabo za Farawo zose mu bugaragwa bagerageje kwidodomba mu Imana ikabereka ko ifite ububasha uri hejuru y'ibyo bakeneye ibahamana bararya sawa urebagira ngo ngisezerana barageze ku musozi Sinayi uwo musozi Sinayi wiga ko ari umusozi urira ko n'Imana ikakubwira inama nawe ukifatira umwanzuro uriya rero umusozi Sinayi utandukanye n'umusozi Siyoni kubera iki umusozi Siyoni ku mukristo ajanwa n'amaturo yiwe amashikanwa yiwe Zaburi avuga ngo ni mumamagarire ngo ndi twagira isezerano mu gihe bashikanira ku musozi Siyoni uwinjirwa Dawudi yahirijwe n'iki ibikorwa yakora uko yitanga uko yabana n'Imana mugabo rero iyo uri umunyantege nkeyi cyangwa usanzwe ufise imivumo igukurikirana mu buzima bwawe umusozi Siyoni uwuzamurwako n'abanyamasengesho umuntu azokwigisha gutanga kimwe muri 10 nugira Imana ugasanga Imana iradadika umutima wawe ukabyubahiriza ukabitanga uwazoba yakuzamuye ku musozi Siyoni kubera iki umusozi Siyoni izari karavuga avuga ngo ni hahandi Imana uzotwamburira umwambaro w'ikigandaro wekadutukura umukanda wa vubi wekatubagira ibibwibushe ngo n'umuvinyu katsuye kandi aho hantu naho Imana yavuga ngo mbese ninda zonzanira Edomu ku musozi Siyoni kuvuga uwatakaye uwanyereye uwazimiye ninda zomunzanira ku musozi Siyoni Bibiliya gaca yishura ngo nuwo wese aho ni muri Zaburi ya Dawudi ngo nuwo wese afise umutima utunganye tumvikana ko rya jambo ry'Imana riri muri Salomo migani ya Salomo mu kigabane c'indwi 8:17 rivuga ngo Imana ntirobanura ku butoni ngo uwo wese ayirukira uwo wese ayizeye uwo wese ayikeneye iragirane irakorana nawe Ngiyo iyoretse umwete wo kwirondera nayo igira umwete uko kwiyereka rero umusozi Sinayi turiko ni ubyara indi misozi yose ni ubyara Heremoni Kristo yagiye kuri Heremoni kuko yari yarabanje ku musozi Sinayi uwo musozi Sinayi wewe iruhande ko yavuye mu ijuru afise isezerano yawungiye ko ngo amaze kubatizwa yawugeragerejweko niho yaciye proclama mone intsinzi ya Yesu Kristo mu gihe ariko arageragezwa na Shetani imisi 40 yose biri muri Matayo 4 canke Luka 4 naho nyene ni mu kigwane ca 4 naho habyanditse gusa nta kindi kintu yatsindishije Shetani ni jambo ni jambo tazuba ngo jambo ry'Imana rirahambaye rero umusozi Sinayi n'ahantu wakira isezerano mugaha ahantu havuye atamwanzuro ufise ari ukujebajera uragira ingorane adusome ubere Isirayeli ku musozi Sinayi kandi muzokwigere mwibesha kushaka kugendana n'Imana udafite itegeko ryayo ku mutima bazobayende mu kwezi kugira 3 kuva aho bahungukiye bava mu gihugu ca Misiri uyo munsi nyene kuvuga Imana rero ga ivize ukuntu
ibintu byose nzi ko bihuza uwo munsi nyene ubwo n'igihe bakora ubuja bwa misi yavuze ngo uwo munsi nyene imyaka 130 irumanye ko kubera iki ni systeme uyo munsi nyene bene Isirayeli bashika mu bugaragwa bwa Sinayi kabiri bava Refidimu urazi ko bahagwani Yozuwa akaja mu kibaya Musa akaja hejuru Uri na Aroni bagasegura amaboko ya Musa ko Musa amanuye amaboko Yozuwa atsindwa abanyisirayeli bace batsinda ariko azamuye amaboko abanyisirayeli baratsinda bava Refidimu bashika mu bugaragwa bwa Sinayi bacumbika muri ubwo bugaragwa Isirayeli icumbika ngaho ahatumberanye n'umusozi Musa aduga agana aho Imana iri umukama amuhamagara ariko umusozi amubwira ati ngibi ibyo uzobwira umuryango wa Yakobo ibyo uzomenyesha bene Isirayeli mwariboneye mwebwe nyene ibyo nagiriye Misiri ukuntu nabatwaye ku mababa y'inkona ukuntu abatwaye ku mababa y'inkona nkabashikana iwanje ubu rero utwara ku mababa y'inkona mumva ukoresha ububasha buhambaye budasanzwe ubu rero nimwumviriza neza ijwi ryanje mukazigama isezerano ryanje muzoba icibare canje mu bihugu byose kuko isi yose ari yanje namwe muzombera ubwami bw'abahereza nkuka mumbere igihugu ceranda murumva Imana basabye byane kubaha amategeko gusa kubaha amabwirizwa gusa uduheze tube icibare cayo kandi tube ubwami bw'abahereza nkuko iyo wumvira itegeko ry'umukama wibuke muri Petero wa kabiri bavuze ngo natwe ngo tutari ubu utwabaye abami abahereza icyabo ngo niyo majambo uzobwira bene Isirayeli Musa araza ahamagara abakurambere b'igihugu abashikiriza ayo majambo yose umukama yari yamutegetse hanyuma igihugu cyose cishura rimwe kiti ibyo umukama yavuze byose tuzobikora wow kero Imana iragikunda rwose umugabo ukivuganye umutima wowe Musa araheza ashikiriza umukama amajambo igihugu cishuye umukama abwira Musa ati eherabo ngiye kuza iwawe mu gicu kinini kugira ngo igihugu cumve ndiko ndayaga nawe kibone kukwemera nawe na ntaryo urumva umva ari Musa abisabye Imana no ntabwo ari Musa abisabye Imana ahubwo ni Imana yibwirije uhigarade Musa guha icubahiro Musa guha igikundiro Musa guha ubudahangarwa Musa yavuze ngo ndaje kuza mu ihema ry'igicu mu gicu nganire nawe bumva kugira ngo bemere ko ari wewe ko ari jewe mvugira muri wewe Musa araheza ashikiriza umukama amajambo y'igihugu umukama abwira Musa ati shikira igihugu ugitakatifuza uyu munsi nejo bamese impuzu zabo bazobe biteguye ku munsi ugira gatatu kuko ku munsi ugira gatatu niho umukama azokurukira ku musozi Sinayi shingiro ryose ribona nawe arashinga karimbi hirya no hino nawe urashinga karimbi hirya no hino uheze wihanize igihugu uti nimuhirahire ngo muduge uyu musozi canke ngo mukore ku mbibe zawo uzoramuka akoze kuri uyu musozi azokwicwa nawe uzomukoza kiminwa ariko bazomwicisha amabuye canke bamurase imyami caba igikoko ntikizobaho yaho umuntu ntazobaho inzamba niyasamirana hari abazoduga ku musozi
iyo cyose uzogomba kubona imana ifise ukuboko kwayo ukagomba kubona imana ariko ikindi kintu utari bwabone ku isi uzowuyobye kuko imana ikorera mu mitima yabwiye Dawudi ngo niyihe nzu wonyubakira ko atahandi nashimye kwibera usibye mu mutima w'intungane. Musa ava ku musozi aramanuka iyo igihugu kiri aratagatifuza igihugu baramesa impuzu zabo araheza abwira igihugu ati mu minsi 3 muzobe mwiteguye ntimuze mwegere umugore ngo babubu kabaza ngo ibyo ni ibiki unzi ko burya igihugu c'Imana camaze guhoma abagabo bubu hariyo n'imizirizo badatinya kore bari mu butinyanka ntibabatinya abana bibizira abishwa nta ndahiro mu kigira siko wari umuvumo kandi mbari ibintu biteje amahane kuri iyi si ukubura abagabo b'icunjana ijambo babagabo abana b'abakobwa uherutse ndi ku maziko yo kwa Senge nabonye umuntu sinzi ko kandi ari bagiye kumubaza pe kuko hari no muri protocole y'urubanza nibuka ko uwo muntu ndamuzi adutera igitsuru sanze muri ko murakina nk'umupira bw'amaguru muri abakobwa arabiwe igitsuru ciwe cyo nyine cyarakomora kandi Jesse ndamoye muri protocole nacemo nako zishaka ko ari famille kwa mugabo ntabwo pe nari nzi ko ikintu dupfa nabona umenga n'umuntu akunda kuza kuhacimuhira gusa ngabo ugiye gutakaza yapona mu papa tukamwubaha tunamoye twaramutinya afise n'amaso manini ya rero kakwirabira igitsure wenyine ukibwiriza ubundi ubona kubwira ngo umwana ndamutsa ha wakoma amashi mugabo uwo muntu rero yari afise icyo yubatse muri twebwe dutinya bwa papa buye musigaye imwe tubireke kumurengirana ibyaho mbona mperereye ngira handi bimeze neza aha ukwibonekeza rero kw'Imana vuga ngo tuyibone nkubone mana nkubone ndakwisabiye mana nkubone nkubone Yezu nkubone ndakwisabiye Yezu nkubone ugifite ububasha namwumva umenga ndiko ndabivuga bukebuke ngwino muhoza w'imitima inguyobora inzira zanje ngwino nje imbere najeje inyuma ndakwisabiye mana nkubone kubw'umucungu urumva igituma usabye ngo ubone si kubera wewe si kubera ububasha bwawe ni kubw'umucunguzi wacu kubw'umucunguzi wacu Yesu Kristo yasheshe amaraso ngo adusubiza agaciro turagusabye mana tukubone kwibonekeza kw'Imana ku munsi ugira 3 mu gitondo hasirana imituragaro hazimira byo ni igicu kinini kuri uyo musozi beri ijwi ry'inzamba ryasirana cyane igihugu cyose cyari mu icumbi kiratetemera Musa avana igihugu mu icumbi akijana hanze guhura n'Imana baguma bahagaze munsi y'umusozi umusozi Sinayi wari umwotsi gusa kuko umukama yari yururukiye kuri wo mu muriro kandi uyo musozi kandi uyo mwotsi wafumba nk'umwotsi w'itanure umusozi wose uranyiganyega cyane ijwi ry'inzamba rirushirizaho gusamirana Musa aravuga Imana ikishura mu mituragaro umukama arururuka ku musozi Sinayi ahagarara ku isonga ry'umusozi hanyuma umukama ahamagara Musa ngo amusange ku isonga ry'umusozi Musa acaradoga umukama abwira Musa ati manuka ugabisha igihugu nicishike kiza kuraba umukama
kubera ikimwibaza ubundi Imana n'umwuka kandi amaraso urabona akwega basi muba baramaze kubona umuntu aturiwe nakura nakama amaraso akama amaraso gusumba ikigoma Imana nicyo gituma yihaniza tuzombona z'abapfuye birigizene biri coordonné mbere stratégique ngo ugabisha igihugu nicishike kiza kuraho umukamo benshi wava bahagwa mani nyeranda ngo nawe ubona mu maso genda ndapfuye sibyo umugabo musa n'abahereza nkuka nyene baza kwegera umukama barabanza murumva inzu y'ububiko nazi musa ko bwari ububiko bw'umukama abahibrani ko bavuga n'abahereza nkuka nyene baza kwegera umukama barabanza kwitakatifuza kugira ngo umukama n'abatikitse Musa abwira umukama ati igihugu ntigishobora kuduga ku musozi Sinayi kuko watugabishije aho uvuga uti shinge akarimbi kuri uyo musozi werekane ko ari mweranda umukama amubwira ati genda manuka hanyuma uze kuduga uri kumwe na Aroni n'abahereza nkuka bene igihugu ntibirirwe barishika baduga iyo umukamari kugira ngo ntabatikitse Musa aramanuka agenda y'igihugu kiri arakiyagira arakiyagira murumva rero amategeko y'umukama burya Imana iyo yashinze itegeko karirenga biba byoroshe kushobora kurizira biba byoroshe kushobora gusuzugurika biba byoroshe kushobora kumaramara biba byoroshe kushobora kunanirwa amabwirizwa 10 rero ibi rero urabisanga muri iki gitabo cy'irunguka mu kigabane cya 20 guhera ku murongo wa mbere ariko kandi urabisanga no mu gitabo cy'amategeko mu kigabane cya 5 umurongo wa 6 na 21 Imana ivuga aya majambo yose iti ni jewe umukama Imana yawe nagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubuja nta zindi mana uzombangikanye mu kwihingurira igishusho kibaje cyangwa ikiri n'agashusho kikiri hejuru rero gaburya ndababwire ko atari cyo mumbajije n'uwo bibateguriye yaseguza kubibabwira abakristo benshi baratinya kuvugira Imana ariko mukwiye kuvugira Imana gushikaho niyo mwabizira mugomba kuba amaratiri w'ubutungane bw'Imana nta zindi mana uzombangikanye umurongo wa 4 n'ubuka 20 mu kwihingurira igishusho kibaje bisigura nimba hari igishusho kibaje wonyine ubwo wihinguriye kandi ibintu rero gava mudafike nato ngo umubyeyi hari ibintu byabishe icya kabiri mumvirize nubwo niwingura igishusho kibaje hari indi mana uzobangikanije n'Imana rurema se umwami wacu Yesu Kristo cyangwa ikiri n'agashusho kikiri hejuru kwijuru ugeranye inyenyeri ugeranye ukwezi nikiri hasi ku isi cyangwa nikiri mu mazi munsi y'isi ntuzokubita ibipfukamiro imbere y'ibyo bishusho by'ukuri tudahendanye kandi ntuzobibera umusuku kuko ari jewe ndi umukama Imana yawe kubera umusuku ikintu murazi icyo ari cyo kucitwararika kucoza wabyambika impuzu kubisasira ibitambara kugira iki ntabwo ibyo ukora ariko igomana kweri muhegekere kandi mutaroga
mu bisoko bavuga ngo nyoko yambaye ibiheko byinshi nkekaroga mukavuga ngo ni imitobotobo. Ibintu biri mu bizitira amasengesho yanyu n'ukuri. ngo ntuzakubita ibipfukamira imbere y'ibyo bishusho kandi uzobibera umusuku kuko ari jewe ndi umukama imana yawe, imana y'ishari. Mpanira n'abana icyaha cy'ababyeyi ushika kubuzukuru no kubuzukuruza aho banyanga, ariko nkagirira ikigongwe ibihumbi by'abankunda bagakurikiza amategeko yanje. Iyo uvuka ku mubyeyi yubaha Imana agakurikiza itegeko ry'Imana uba ufite amahirwe yo guheza kigwa, ariko iyo uvuka ku babyeyi batubaha Imana ufise amahirwe yo gupfuma. Ntuzurahirire ubusa izina ry'umukama Imana yawe, kuko umukama atazoreka guhana urahirira ubusa izina ryiwe. Biravuga ngo imvugo yawe nibe yego kandi yongera ibe yego, bisigaye byerekeye. Urama wibuka umunsi w'isabato kugira ngo utagatifuze, uzokora mu minsi 6 urangura imirimo yawe yose, ariko umunsi ugira indwi ni isabato y'umukama Imana yawe. Nta gikorwa na kimwe uzokora, yaba wowe yaba umuhungu wawe yaba umukobwa wawe yaba umusuku wawe yaba inshoreke yawe byaba ibitungwa byawe canke inyambukira uhaye indaro mu bisagara byawe. Kukaba nkako mu minsi 6 Imana yaremye ijuru n'isi, ikiyaga n'ibiri muri byo byose, iruhuka ku munsi ugira indwi. Nico gituma umukama yahezagiye umunsi w'isabato arawutagatifuza. Sonera so na nyoko kugira ngo uzorambire mu gihugu umukama Imana yawe agira aguhe. Urumva iri jambo sonera so na nyoko, iri niryo bwirizwa ryonyene riri condition. Sonera so na nyoko. Ntuzokwice, ntuzosambane, ntuzokwibe, ntuzoremere ikinyoma mugenzi wawe, ntuzokwipfuza inzu ya mugenzi wawe, ntuzokwipfuze umugore wa mugenzi wawe canke umusuku wiwe canke inshoreke yiwe canke impfizi yiwe canke indogobwe yiwe canke ngo wipfuze ikintu na kimwe ca mugenzi wawe. Igihugu cyose cyumva imituragaro, kibona imirabyo, cyumva ijwi ry'inzamba, kibona n'umusozi ufumba. Igihugu kirabibona, kiratetemera, ico kiguma kure. Babwira Musa bati nutuyagire wewe ubwawe turakumviriza, ariko Imana ntituyagire twoca dupfa. Musa abwira ico gihugu ati nimutinye, nkako Imana yaje kugira ngo ibageze, muyubahe mwoye gucumura. Hanyuma igihugu kiguma kure, ariko Musa we yegera ca gicu aho Imana yari. Ubudahangarwa nshuti zanje. Umva ubudahangarwa, umva umusozi, umva umunezero. Umva akagahimbare, umva ibyishimo. Aha rero niho turonkera ubudahangarwa, aha niho turonkera ubushobozi bwiyongereye ku bundi, aha niho turonkera impuhwe ziturengera. Ariko mwumvise ko hari ibigirwamana tubwiza gukura mu buzima bwacu. Ubundi zimwe mu ntambamyi zo gusenga ntitwishyurwa, zimwe mu ntambamyi zo gusoma ijambo ry'Imana, Imana ntiyemere ko tuba ububiko bwayo, n'ibigirwamana tugendana. Amaraso ya Kristo adutwikire rwose tumenye ukuri. Ijambo ry'Imana rihagije naho utogira ikindi kintu na kimwe wihweza mu gusenga
canke udekora mu gusenga. Ni byiza ko aho washimiye ko haba icumba c'umukama haba isuku. None rero Imana yonyene amahoro iduhe umugisha, iduhe umugwiza, iturinde kubabara. Dawe twese ubwagiye mw'ijuru, twongeye gukengurukira ubwoko bwawe. Aha niho uduhindurira amazina. Ntihabuze umwana wubwiye ati tandukana n'ibi bishusho n'ibi bigirwamana. Ndabizi neza ko atari umwuka w'idini uwo muyoboye, ariko kuba ari ukumenya kuri Imana ipfuhira icubahiro cayo, ko atakindi kintu na kimwe gikwiye kuba imbere yacu ngo tukigeranye nawe, yaba ishusho yihe canke yo gushushanywa mu buryo ubu canke buriya. Duhe mutima wo mweranda atwubake. Ubutunzi bwari muri Musa buduhe, ubudahangarwa wari wahaye umunyisirayeli biduhe. Amaraso ya Kristo adushireko ikimenyetso, ntidutsindwe ahubwo tube abatsinzi, ntiduwere, ntidukenyuke ahubwo turambe kandi turanirwe, ntidukene, ntidukehanirwe ahubwo tugire umugisha n'umugwiza, ntitwankirika ahubwo tugire igikundiro mu izina rya Yesu Kristo, muri twebwe hayagwe ububasha bw'Imana. Amen, amen. Haleluya. Imana nyina amahoro twishimire rwose, itunezereze, iturinde kubabara, itwagurire imbibe, iduteturure, iduhuze n'ico imitima yacu ihurumbira, ico imitima yacu inyotewe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha no mu guhiza, kandi mu izina rya Yesu Kristo tubohokere kuba ibitangaza bya rurema. Mwarahezagiwe, muragahorana inema y'Imana n'ububasha bwayo. Amen.